Ndabaramukije mwese. Video y'uno musi yerekeye ugwaruka. Abajene biyemeje gutangura umwaka wa 2025 mu kwinjira mu rugendo rwa entrepreneuria. Muri aba bajene hari abajyamanya ama business plan, imigambi yanditse kuko babwiwe ko imbere yo gutangura business utegereza kuba ufise umugambi wanditse. None nk'ubu no kubwira ko business plan ari uruhendo. No kubwira ko umugambi wanditse atari ukeneye mu gutangura urugendo rwa entrepreneuria. Biratangaje siko? Cyane biratangaje. Naje nivyo nahoze nemera ngategura igitabo c'impapuro 30 ngo ni business plan. Numva ndi fier, nishimye kuko mfise business plan. Wamenga mfise entreprise yuzuye. Gushika nsomye kino gitabo ca Carl J. Schramm citwa Burn the Business Plan. Burning, yes, to burn. Wavyumvise ni guturira izo business plan uryamanye ngaho mu kabati. Hanyuma ukore ibi bintu uyu mugabo agira kubwire. Muri no video uyu mugabo aza kutubwira igituma aba entrepreneur benshi batanguza ama business plan kenshi birangira bananiwe. Aratubwira ico aba entrepreneur bakomeye nka Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs n'abandi bakoze kugira bagere ku ntsinzi. Uyu mugabo n'umu entrepreneur akaba mu economist w'umunyamerika. Yavutse mu 1946. Afise PhD canke diplome ya doctorat muri economy. Yakuye muri Université de Wisconsin mu mwaka w'1973. Ni umwarimu mu makaminuza atandukanye. Akaba yaranabaye president w'ikigo Ewing Marion Kaufman Foundation. Ubu bamutazira umuvuga butumwa ku bijanye na entrepreneuria, the evangelist of entrepreneurship. Twese twigishijwe ko gutangura entreprise bisaba umugambi wanditse neza. Harimo ibice byose byerekana amahera ukeneye, amatohoza bakoze ku masoko, kimwe bita étude du marché, ukerekana naho uzobugeze mu myaka 5 n'irenga. Ariko uyu mugabo Schramm atubwira ko atari uko bikogwa. Aba entrepreneur bakoze ibitangaza ntibatanguye muri ubwo buryo. Atanga akarorero kuri entreprise nka Apple. Steve Jobs na mugenzi wa Steve Wozniak batanguje Apple atakintu na kimwe bafise kiretse kimashini cyari kimeze nk'igisandugu gifise udutsinga baterateranije. Ico gisandugu nico bereka abantu maze bakabemeza ko ari ordinateur yo muri kazoza. Nta ma business plan bari bafise, nta mugambi wanditse werekana iyo bazoba bari mu myaka 5 canke 10 bari bafise. Icatumye bagera kuri Apple tuzo no munsi vyabaye ibikorwa vya buri munsi no kwihangana mu gihe ibintu vyari bimeze nabi. Imbere yuko babona n'ivyo bariko baraja bategerezwa kubanza kunanirwa inshuro nyinshi. Steve Jobs harageze n'igihe agira depression maze yiyumvira ko bivamo, ariko ntiyabivuyemo, yarabandanije. Ibi ni navyo byashikiye Mark Zuckerberg igihe yashinga the Facebook. We yarazi kuri urubuga ruzohuza abanyeshuri bo kuri kaminuza yiga ko gusa, ariko ntiyarazi ko uru rubuga ruzokwaguka rugakoresha isi yose. Ubu tuvugana abakoresha urubuga Facebook bagera ku miliyari 3, hafi ca kabiri c'ababa kuri inosi. Nta business plan yatanguje, yagize icyumviro hanyuma gishira mu bikorwa. Yagenderananirwa agaca mu nzira zigoye, ariko kubera perseverance ntiyahevye umugambi. Muri urugendo rwa entrepreneuria, igihe ibintu byose biba byanse ukagira depression, kujya bikanka, kuryama bikanka, ntibiba byanditse muri business plan. Kandi umu entrepreneur ashaka ku ntsinzi ategerezwa guca muri ivyo. Nta kurusi nimwe birimo. Ategerezwa kuba afise perseverance na passion idasanzwe yo gutorera inyinshi ibibazo by'abandi. Ku rundi ruhande aba entrepreneur bananirwa bitangiye kuguma baca babiheba, kubera ko muri business plan zabo baba bajyamanye nta na hamwe haba handitse ko bazonanirwa. Rimwe na rimwe la vie n'est pas prévisible, urahura n'ibintu utari witeze. Muri ca gitabo ya business plan yawe wanditse ugendana nka Bibiliya, ivyo bintu byo kugira depression ugaheba n'abagenzi bawe ndetse na famille yawe ukayisacrifice ntibiba birimo. Muri ico gihe rero ibihe biguhindukanye
bisaba gukoresha ta capacité de résoudre des problèmes kandi mu mwanya muto ushoboka, hanyuma ugakomeza urugendo. Hari ikibazo cabajijwe Robert Kiyosaki, nawe n'umu entrepreneur akaba ari n'umwanditsi w'ibitabo nka Père riche Père pauvre. Yabajijwe ati umuntu wese arashobora kuba umu entrepreneur? Yishuye ati umuntu wese arashobora kuba umu entrepreneur, ariko bose ntibavutse ari aba entrepreneur. Kuba umu entrepreneur ni urugendo, ni ishure. Muri urwo rugendo harimwo amahwa menshi, deception, hari n'abagira crise cardiaque mu gihe bibananiye kugera amarangamutima yabo. Muri uru rugendo rutoroshe, abarokotse nibo bitwa ba entrepreneur, ziba ari intwari zo ku rugamba, kuko hagiye batanu umwe wenyine niwe agaruka ari muzima. Ariko muri urwo rugendo ahigira byinshi, ku buryo bw'uko aba yarahindutse atakiri wa wundi. Na kare barayamaze ngo ikitakwishe kiragukomeza. Akarorero ni Donald Trump, umu entrepreneur akaba na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu yigeze guhomba byose, ariko yongera kwitunganya bushasha. Yavuze ati twebwe aba entrepreneur tuzi uko tubigenza, niyo twaka amatungo yacu yose tuzi ko tuzokongera kuvyubaka duhereye hasi. Urugendo baba baraciyemwo ruba rwarabigishije kubaka ubutunzi bahereye ku busa. Twama tubona aba entrepreneur ku mateleviziyo bakora amatemwanyaje y'urugendo bakoze, ariko ni gake batubwira incuro bananiwe, ni gake batubwira amarushwa bagize muri urwo rugendo. Rero uyu mugabo Schwam avuga ati abantu bumva ko bafise business plan wanashaka bakaronka n'amafaranga yo gutangura, hanyuma ugacumva ko bayo mu entrepreneur, sivyo. Kumburura umudandaza cyangwa ikindi kintu. Aba entrepreneur n'abantu batora inyishu z'ibibazo by'abandi, akenshi bahera ku busa. Yavuze ati ntibashira imbere amafaranga, bashira imbere ineza y'abandi. Henry Ford niwe yavuze ati a business that makes nothing but money is a poor business. Ati business yose iri ngaho kugira ica amafaranga gusa ni business kenye. Umu entrepreneur Siyoni wo mu Burundi yabajijwe nawe ikibazo ko umuntu wese ashobora kuba Siyoni. Yishuye ati aba entrepreneur bose ngaha mu Burundi bahereye ku busa. Yes, bahereye ku busa, hanyuma bagakora cyane kandi bakaba bizigirwa. Icyo yongeyeko yavuze ati muri uru rugendo kirazira kudebukirwa, udebukiwe ubutashe. Na Schwam muri kino gitabo yarabivuze ati experience, ubumenyi nabo mukorana cyane network nivyo bihambaye gusumba ayo ma business plan yawe utemberana. Atariko aba entrepreneur benshi bibwira ko bafite icyumviro kizohindura isi, ntibamenye ko bategeza kubanza kugishira mu bikorwa, bakananirwa bakongera bakananirwa. Harabatinya no kuvuga umugambi wabo ngo iciyumviro canje bohava bakinyiba. Ntawo kwibiciyumvira kijane, ivyumviro biruzuye, ahubwo habuza ababishira mu bikorwa. Uyu mugabo Schwam anegura ukuntu mu mashure bigisha entrepreneuria bagashimikira ku ma business plan aho kwigisha abanyeshuri kunanirwa, kuko nta muntu agera ku ntsinzi atigeze ananirwa. Urukundo twikunda nigwo rutuma tutaba aba entrepreneur nyabo. Mu gihe muri ino si huzuyemwo ibibazo, ni bake barajwe ishinga no gutora inyishu z'ibibazo by'abandi. Benshi batangura ama business kugira baca amafaranga, baba ba millionaire. Niyo mpamvu uzumva benshi babaza ngo niyihe business notangura izompa amafaranga menshi. Ikibazo tuba dukwiye kubaza ni ikihe kibazo mbona kibangamiye abantu. Muri ico gihe bisa naho bawuyibagiye gato, uburaje ushinga no gutora inyishu y'ibibazo by'abandi. Aba nibo ba entrepreneur nyakuri. Akenshi aba ba entrepreneur nta ma business plan batanguza. Za nyandiko twandika zo kwerekana amafaranga tuzegeranya nuko tuzoshika ku ntsinzi. Oya, icyo bakora baja kubikorwa kandi bakiyemeza kuzokomeza urugendo gushika ku mpera y'impemu zabo. Vivre umurire, nta yindi shwaba baba bafise. Iki gitabo kitwigisha gutangura ubunyene ukoresheje ibyo ufise aho uri hose, hanyuma uzogenda uriga bukebuke.
ntutinye kunanirwa kubera ko kunanirwa c'est inévitable kandi nibyo bikugururira umuryango ushika kwihangiro wiyemeje. Umwana yari kariga gutambuka ntatinya kugwa, araguno munsi eja kongera akagwa no gukomereka bigashika agakomereka, ariko ntaca hagarika ngo ndabihevye, arabandanya makamenye kwiruka. Benshi bazokubwira ko udafise business plan uzoba ufise amahirwe menshi yo kunanirwa. Sawa, kunanirwa ni vyiza cyane, niho wigira byinshi. Benshi bigisha ko business plan zikora kubera ko ari byo nabo bigishijwe, ariko nashaka imbere yo kutangura uno mwaka wa 2025 soma kino gitabo, hanyuma winjire mu rugendo rushasha umaze kumenya ibanga bari barakunyegeje. Tangura ubunyene, nturindire igihe ibintu bizoba bimeze neza, ico gihe ntikizegera kibaho. Umunsi wo gutangura n'uno munsi nyene nimba hatarengeranye. Nyandikira muri commentaire muhere kino gitabo maze uvumbura ibanga bari barakunyegeje. Ntiwibagire gufyonda subscribe na like, ariko ntiwigungire ko bumenye. Nizere ko udashaka kugira ku ntsinzi wenyene muri uyu mwaka utangura. Kuri ivyo rero iyi video isangize n'abandi. Jewe tuzosubira mu mwaka uza, ngiriye ko ndanabifuriza umwaka mushasha uzobabera umwaka w'imigisha mu miryango yanyu no mu bikorwa byanyu bya buri munsi. Bye.